rero umukonderazosi w'amahoro yariraye umutekano ni wose nyabuna kwame tugavye tuhagaze amagabo umwasi ntakwice mu ryahomye watwara amahoro n'umutekano Imana yadufashije gushikako tubanje mbere gusesa amaraso ahantu turi imbere tuyateramire guteramira amahoro n'umutekano tuzohave ibuka kuyobora twasheshe rero gutsimbataza igikorwa cyo kubaka no kwitanga kw'intwari urugamba umugambi w'SNDD turiko turategura inyigisho zizohabwa urwaruka rwose kugira ngo abana b'u Burundi bakurane intwari ari abantu b'umutima bakunda igihugu cyabo bubaha abavyeyi n'indongozi bakunda ibikorwa umugambi w'SNDD ukaba wifuza ko Burundi boramura abana b'umwete n'ubwira bashobora kwitunganiriza imigambi abana bazokurana umutima wo guteramira amahoro n'umutekano yiteguriye kurwanira igihugu cyabo bibaye ngombwa bakacigura muri iyo ntumbero nyene yo kwama tuzirikana ic'intwari yibuka muri kuno kwezi kwa Munyoro zamaze ku rugamba rw'amahoro na demokarasi mu mugambi w'SNDD dutegekanya gutanguza igikorwa c'iteka cyo kubakira uburaro bwiza abahoze ku rugamba duhereye ku bafise amikoro make n'abagize ingorane ku rugamba. Kuri uyu munsi wa gatandatu niho hazotanguzwa mu ntara zose zitanu iyubakwa ry'ayo mazu mugabo igikorwa gikorwa hazotangura mu kwezi wa gatanu imvura igabanutse ubu hazokubakwa inzu zitanu z'akarorero buri ntara ibindi bice bibandanya mu kwezi wa gatanu aho bazoba isekeza mu mazone yose ku mbonerakure zacu kugira ngo zishaka amatafari zongeze yaturiye azokoresha muri icyo gikorwa kandi turafise icyizere yuko bazobikorana umutima ugororotse bararana bitubwiye bati muri ibyo bikorwa abantu barwanye ba papa ba sogokuru nabo tubatere iteka.